bavyiwe tarayiwe muyifukamyeko. Ikibazo ca mbere nishura Nyama d'abord ninde muri Wema Entertainment? Nyama ninde muri mu muziki w'u Burundi? Okay. Ikigira kabiri iyo contrat yayibonye hehe yayisomye hehe? Voilà. Kogera kuyisaha je contrat yagenda ifise niyo kwa Ruvera agenda ifise iri munzi wanje yayibonye ko iri muri chambre yage yego mu manalize yiwe. Nukuvuga rero ikintu gihari sinja kure cyane gose nivyo yavuze mugabo rero agenda kubwire yuko ivyo kuvuga ngo naje ngaha kwisigura sinisigura ubwa mbere kandi urumva nyimba ndafise umuco yari kubusaba oya ntiwisigura ariko umuco barawukeneye. Nukuvuga ikintu ca mbere je ndiko ndahagararako guhera iyo contrat isinywa ntiyigeza amabanga ya nukuvuga ngo ibiri muri contrat ntivyigeze bisohoka ariko nubwo bitasohotse hariho ibizwi biri hanze. Icyo ni ca mbere ivyo rero bizwi biri hanze nukuvuga ngo uvuze ngo gumufukama muntu iki novuga ngo lebo canke societe yari yose nta societe ishobora kubura ibibazo nukuvuga mu ivyo bibazo bihari so kuvuga ngo urumva ngo kuno mbega tugiye muhira d'abord tugiye nko muhira iwanyu ntayihari ntayigeze ikoreka muza kuvuga ko gute yuko Nyamibyo yavuze atari ivyo nubwo yo batazi neza na neza biri muri contract. Bo Arvera je turavugana kenshi nukuvuga mbere wanagomba nubu nkubu arafise concert agomba kwitaba mu 12 kandi amafaranga tubutse wanashaka ndakubwiza ukuri mugabo rero ikibazo gihari ciwe nta musarangandikira nka manager wiwe mbwira ati ndafise ikibazo kiniki mu bijanye nibi navyo arakubwira ciwe ntavyo arangandikira nkubu nti muri shana na Ruvera ngo mugire musubiremwo murabe kukira sindabizi ko abifise kubera ko utabimenya kandi uri manager hamwe no sanga ivyo bibazo bifise akaba atabishikirije akabishikiriza Nyama noca naramarisa amaboko warakuwe ku noca mpereza intebe Nyama kiyicariraho nk'igihe vyo bihari naho uri manager ukaba utateye intambwe kugira ubimenye ko ntuza kuburi kura managinga nabi mu bisanzwe jewe nakubwiye akazi kiwanje nka manager yego suiva ibikorwa vyiwe okay ariko rero nawe turakorana nakubwiye ko ikibazo afise aranyandikira akambwira ati ibintu bimeze gutya bibaye ngoma no kubona tukabonana hanyuma no kuvuga iki iyo hari ikibazo yakagomba kumbwira contrat kuko turashaka kumenya nimba Nyamibyo ibintu yavuze ari byo yifondeye cyangwa abantu banamenye nimba hakozwe indirimbo zitatu ko arizo zihagije ndikume tuzitanka ahubwo nasanga ari nyinshi nkumbwe contrat biva ko tereza gukorerwa zibiri contrat ya Ruvera Muhimbe na Wema Entertainment ivuga iki ariko uwo mutego urumva je ko wowe untega kwe oya sibike ico kibazo abantu barakwiye kumenya contract ari iki iyo contrat maze kigana gute isinywe irikira irababa umwaka ariko uwo munsi isinywa niho waruri niho narindi nabandi banyamakuru niho bari bari ico kibazo mutakibajije kibaje twashatse kukibaza umwanya uba muto uribuka hari ibikorwa by'umufururizo tubana gutwiriye ariko iyo myaka yose gushikira ingo mutarabaze biri muri contrat imaze cyo kiringo cyose ariko namwe mukora nk'abantu uze Leni kano niko kanya keza ko kumenya ibiri muri contract kugira tumenye impamvu abantu bariko barabinjirira bakava yuko mutereko muratunganiriza umu artist mwasinyishije contract iri yiki cyane muri no bihuye n'ibyo Nyama yavuze numvise ahubwo ibiri mu basezerano mubize kunzumvya reka kumbure kibigirwa cyane cyo kugira ubwo bushakashatsi mugo bundi jewe je nka manager sindi capable kubabwira ati muri contract harimo ibi nibi ka bireke byose basutubwire indirimbo mumaze gukora zirahuye n'iziri muri contract indirimbo zimaze gukorwa n'izitatu kweli izimaze gukorwa ntumaze kuzibona muri contract hariyo zitatu yuko umwaka wose azokorerwa zitatu nakubajije umwaka waheze ariko hasigaje urabona n'igihugu nakubwire ni masezerano Arumvera ni nk'umwana wa manager ni kuvuga ngo dimwe amufata nk'umwana nawe akamufata nk'umuvyeyi no kuvuga biroroshe ko n'ibyo atoshitse akavuga ati mama ndabona aho wananiriwe tuzobikora ikindi ni nkuko ashobora guhana n'ibindi bitari mu masezerano tigeze imugurira aho uzohamagara Nyama aza duhure mu kiganiro cyawe azazanye nayo mafacture azazanye iyo contrat azana ivyo bindi byose vyemeza ko iyo modoka ari Ruvera yayiguriye ku gatwe kiwe hama nayo makamera none ugira ngo afise imodokari iyo rikakugurisha ivyiwe nyimba atari byo muntu nze naguriye uwo Nyama mutaramuzana ngaha ngo azari ivyo vyemeza yuko iyo kamera yagurishijwe kugira ngo hariwe imodokari no kuvuga wo vyemera canke iyo confirmation gratuite ngereye kumenya ahantu ava Nyama wewe contrat zibiriyo kubera nturabivuguruza niyo babizi rero iyo tubwira ibiriyo bambere bavuze ngo kumbe Nyama yaraduhendeye hano
yarabahenze nyene kuko nigeze bahi icandi nyama ntiyaduhenze ntutweretse icyatumye we yaraberetse ivyo yavuze yaraberetse prive yavyo none wowe uza gusanga biza kurangira ari urunyamakosa ariko wowe ubifise ntavyo uri kuratwereka ntavyo nabereka kuko je mu bisanzwe je sivyo byanzanye ika ko ntaje kwisigura wazanywe niki tuvuganye je ntibambwiye ko nza kwisigura nakubwiye ngo ingutanga umuco none gutanga umuco bisigura ko ndazanye ivyemeza nje kuburana si ikinyamakuru cya ruru ari sentare sawa oya si sentare iki ni kinyamakuru ntabwo ari sentare ariko kandi witondere kino kintu umuco wawe ntabwo uza kuba ukwiye ntaco bitwaye umuco urashe mu gihe atafact turi kuratanga ubundi nakubwiye uno nyama wamuronde ari wenye aje ari wenyene hama nanje nzandi jenyene uzu duweze nayo mazanizo privacy yiwe imuvyo yakubwiye nanje ivyo nzani ziwanje hanyuma ne yazani ziwe kuko ari we yabitanguje turabizo ziwe uko zimeze ariko kugeza kuri uno mwanya ntabwo uratandukana na nyama kuko nawe byo kuravuga nta fact irega twatandukana gute kandi yaje wenyene nanje naje jenyene Dico Entertainment uyasomeneza udakangagurika n'amazi meza y'akataraboneka ubwire n'abandi ko yohora araboneka yanywe niyo mazi yacu yanywe ku magara yanyu yanywe niyo mazi yacu yanywe ku magara yanyu yanywe niyo mazi yacu yanywe ku magara yanyu. Fresh water, notre eau, votre santé. Yellow, everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Turashima uhoraho ni wadushoboza kaduhamagara tukabandanya tugakora twenyegeza entertainment umunsi ku munsi tukabona bikunda imyaka ikikubita ari uko tuba abagabo muri no showbiz for sure. They call me Ndikuri Leonce the son of God, Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Ino ni Diko Entertainment mu kazi kayo kabura umunsi. Twizera yuko mumeze neza aho muri hose na kandi kajyo kadasanzwe mwamubona yuko tuzana abana bariya tugakora inkuru tukazana n'izindi ariko kandi iyo twakoze izisa nuko twumvirije uruhande bisaba ko hakenerwa n'urundi tuzana urwo ruhande kugira tumenye amakuru ameze neza atosoya natomoye nk'ababigize umwuga. Ndabeshe bwana Lenine mana ari ashinda kikuzi ko kwera yego kabisa yego sasa mutabe na urahenga makidogo cyane cyane babonye bimwe turabutswe mukanya yo nabonye bimwe turabutswe mukanya wendi kwari kumwe ndavyibutsa ari umuntu twabirabiye hamwe imana irarema hari gihe bishikanye ugasanga mugabo nisiwe wenyene ba Samusoni bose byaragenze kubundi ba Dawidi bose byarabaye uretse ko Salomo gusa barenze arabwiye ati bibundi byose nubuze oya Salomo nawe ararenze ijana for this kwashira ko narimwe mama we arenze ariko ntiyose umuvya baratazaro sha gaso mu bitabo no tuzi urazi yuko nasubiye inyuma ndi documenta gatoye nsanga rino zina baratazaro no mu myaka ya kera mu Burundi ryarakoze amateka nivyo hari urukato ruvuga kuri baratazaro nuko akaririmbo kanjanye bavuga uburyo ngo suwo kurerera hagufi bashaka kuvuga uburyo uwo mugabo yari yaramaze abana b'abakobwa yari bamutamuze cyane bati bari bararivugishijwe kuva kera ubundi ibintu byose biriko biraboneka ubu biko vyerekanwa n'amarezo sociaux n'ahandi hoho byari bihari kuva na kera ugiye kuraba n'amastira abantu bariko barambara no munsi n'amastira yarahari kera gereranye ndabana ho ngambara ugasanga umuntu yambaye igipantaro kirasanza ikiraco kikamigwa no bangu umuntu ari umustar burya ntacyo ntaho bombone zirya kera twazita pacanga ajya mapacanga pacanga wacaze ngo na mazero warazambaye nawe je ndo wakera ajya ntubona aya pana bita Savco isave twamara n'ibirato vya shingo ndefu bita bank shana ndumvura umunyamuci wa kera kwe kwa busigo hejuru
Nine bana ariyo nguri no mu bumwe mu bantu rimwe bihakana ko bapfa igota amasimbi ngo avukiye mu Kamene kandi waragendeye ku ngumbo kwe sha hariye byabaye ntavyibuke ibintu byabaye tugira abana hariyo usanga rimwe baravyibagiye gusa nta uri bagwi ngo bakubitiwe munsi y'urugo bagusanganye no mudasangiye ntunze oya byose nabibamo niyo gazukini byaba oya kera jewe twaba turi kumwe kenshi n'abantu baja kunoboza ikintu bita imbunya nyakabazi bazumye canke ibiharage mu busizi ko twatwo turondera imitayo yo kudandaza ibintu vy'isoya amafege aho hari ku myaka indwi kuduwa gutyo indwi umuntu atangiye kuza yitembereza arangura ikiro cibiyoba unusu y'isoya ni pakime fake icyo fake twayidandaza 15 18 20 hagikora twa tuntu ze twa infra ndatubona turabiriye re gusa we ntavyo urajya kwera usanga ndabirira ku nzoka nk'imyaka itangiye gukura wa mugabo icyo ndiko ndakubwira byumva nyine undi wavuze ngo urashaje kayo kubaza uti usazanye ikimana gusa ujya mwana mukure mu nzira handi ho imbanye itaraza nakinda nanje ngo ntangire gusobeka kirekera oya basi imbanye rega sidiri man sindayironde abashakashatsi baravuga ko atari sawa uzoza urapimura ko ushobora gufunga ikirato buna bitagishoboka ubundi uriko wikwegera reka mbaraye nimwe rafanga sirongira kamura ibinure na cyane mu ruturu rego neza so nuko tuba twinjiye kabisa uno ni mukuru wanje mu mwuga mugana nubwo tugiye mboni uri mukuru wanje mu mwuga ariko ntiwumve ko ngiye kukuganiriza nka mukuru wanje ucumenga araho tugera ndagutinye ngira imana ko mbanakira umumenyesha makuru mugenzi wanje amategeko abayazi ariko kandi sinamuzanye ngo tuyage nk'umunyamakuru hanini namuzanye nk'umuntu afise abaje kuvugira twavuze kuri batazara ino zina simba shaka kutigaruka ko nabanye wa prodinza akantu ryari mumera nk'abamuvugira cera bihuza n'ibintu zari yavuze ati burya baba batazaro ni beshi cyane timwabagore mwe mutwenga abagabo banyu mwitonze tikubera ko bobereka ama video y'ibibera hinyegeje harige mwosanga baratazara ari petit joueur underground mu gakino haye imbere yuko tuduga ku bindi bintu wavyakiriye gute umugabo ashobora gukora amatika nkajya kugeza igihe ari wavugwa cyane mu binyamakuru ubwo nabanyahara abantu bagiye babihuza ngo usanga ngo ari anti-christian ngo rikarakora mu ibanga ngo muri ko muramamaza ivyaha nabonye nawe hari abantu bakugarukanye bavati none nine ntabona yuko ari karamamaza ubusambanyi ari n'umukozi w'Imana wavyakiriye gute ivyo bintu no kuvuga yuko abantu kugira ngo batahure icyo umuntu adatahuye turamenyereye muri Afrika agira commentaire ashatse kandi si ngombwa ngo agira ama commentaire amwe ubundi hari umuntu ashobora kuraba titre gusa ntiyugurure video amaze no kuba yaravye titre gusa ntiyugurure video arashobora kugira commentaire itariyo nkubu ugiye we nkawe wayuguruye ugiye kuraba ahantu namamaje ubusambanye ni he Chache navyo nabonye ko tana video y'urukoza soni nabonyemwo tureke nico bazi ari ukuntu ushobora gusanga nkubu nk'akarorero ndagaruka kenshi kuri ibintu nahamagariwe kwigisha bavuga ku bintu bijanye n'amabanga y'abubatsi baje ngo wewe rene nikisutwa gushika naho ndambara isalamu nka umenga ahubwo abo nigisha bose ni gwanje mugabo rugaje usanga rero abantu ikibazo baza kugira ni kimwe bakabitahura ukutari ko cyane bivanye n'amakomantere bagacavuga ati okay reka tubihagarike we mugihe cyatu bigenze gute barigeze wumva hari amakuru asohoka y'umuntu bavuga ngo n'umugore yacumise umugabo cyangwa umugabo yacumise umugore amakuru muri tubigenze gute inyuma imbere igihe twari ko dukora tubigenze gute hari umugabo n'umugore bumve ngo bacumitanye ariko inyuma yo bayihagarikiye mbarira amaka umaze kumva abantu bacumitanye nivyo nagira imvuge ni menshi cyane yaraguriye gose kubera gusa gutahura nabi hari nabene kwiyumvira ngo kuyihagarika nuko bafashe umwanya abenshi ntibafashe umwanya ngo batawuhoze bumvirize wabana ngo bikini biki or baza kwigisha abajene impamvu ari bibi ubwa mbere gukora mu imbere yuko mubana ivyo bari barabitahuye n'umukobwa umuhungu agiye kumugora ambwiye ati burya urakurikirana nini yego amaze kubikuramwo nagiye kumva abajene uno munsi ibitsina byabo babikoresha nk'ibijuwe Eze iyo mengo ni bisanzwe ujumenga ni ibintu bisanzwe byo ngaho tuzo gukinisha nukuvuga ko inyigisho iyo zihari zimeze neza ziri serie abantu barazi ugiye kurabona umunsi usanga nk'izi nyigisho z'abubatse muhurira hehe nazo uvuze ngo ugiye muri yavye mu ikomine isundi ko bigishwa na chef de zone abazi bijanye n'amabanga y'urugo hagije ibintu je nabandavyibaza ngo abantu bagiye kwandikwa bakamara ngo ameza ngahe biga umubano atameza ngahe ni misi ngahe huko ababigisha ejo mvuze ngo ameza amasaha huko amasaha biga ngo umubano kuma eglise
ubivuze umengura menje oro bagiye kura muri Bibiliya birimwo mu Bikorinto wa mbere Abikorinto wa mbere igice c'indwi ku murongo wa mbere ushaka kwa gatanu biranditse mu ivyo vy'ingene amabanga yabubatse ateza kumera fresh yego mugabo abajama rero aca kubwira ngo yango urumva ngo nk'ivyo onye oro batunze Bibiliya je ndibaza none abantu batunze ayo mabibiliya barazisoma kweli jendi basabira kwe cyane nk'abo bantu rero bavuga bigisha umubano ushaka gusanga yigisha umubano mugabo ukamenga mvuze nk'ibintu bijanye n'amabanga n'ibanga ry'abubatse ngo arenze imico niba byirondo ukamenga ibararirakuye ngo bararenze imico oro buriko bigisha abantu bakuze gusa none abantu iyo mico nyene mu budget none imico barenze niyi abona budget iyo mico barenze niyi iyo mico nyene ntayo batse igende bamaze ati imico y'u Burundi ni yihe abo bakubwira ngo ibi nibingo ntibuyere ntavyo batsinda bigusubiriyemo benshi navyo bat nageze ko n'umama mwakoranye baramutera amabuye ngo ibyo bishego yavugiye abantu ngo umugore ngo yarawihaye mugabo ugiye kuganira nabo je ndafise groupe y'abamama barenga amajana 5 bari muri groupe imwe ere bari hafi igihumbi mugabo ndagenda kubwiza ukuri bari ko muraganira urumva ko izo nyigisho zari zikenewe iziba zikenewe nyene kubera ko mu nyuma utakwibaza ngo abantu bariko barenga imico oro muri kwa kuteranga ivyo bitango ni imico atari nayo bagaca birengera ibigo bareka kurenga imico bakarenga ibigo ngira ubu umujene w'imyaka 18-20 ntareka kubaho ku mumama yubatse afise n'abana 3-4-5 ubugendo urabe ibintu bihara uno musa abajene bariko bagenda ntareka kudiraga umumeye akamuresha neza kubiriki cyane nabo bamere nyine bakaresha nyabujene ana yanje bararinda none umugabo aragenda gatigita ivyo byose nivyo nizo nyigisho urumva tubatu mugabo ntaco reka tuzobagaruka uyu ni misatu bigeze gute ne bamenyekane ko mu magabo bagiye bafasha ingo zitandukanye nk'umuntu dukunda kwicati ni Doctor of Love kandi yarabiharaniye aranavyerekana yuko yagiye abikora sinzo nabiheba man sorry sinzo nabiheba oya nyibugije nimbo yinga ndivuga ngo twavukiye muri bare dukurira muri bare tuzonafirayo ahubwo bazona duhamba hari nako nasinje avuga yuko abavyeyi babo ngo barongoraniye muri bar amini niho bakoreye ubukwe niho bamenaniye nta wamenye ntaho ko kibaye cishi nawe muri wewe ra kimwe cyo hako ugira tuzane nko kakageso kawundi yamvuka ku mupaka nawe uva hakurya butanyerera waba aba Frito oya Frito ahubwo umuvyeyi w'umwengana sinzi umuhungu avayo muri entertainment nawe nza kuvuga so ntutuzimize cyane wa mugabo navuze ati none abagabo bizitangaza makuru n'abahinga twigarukire ku ntama yacu tuyitabagure bigikunda twakoranye ikiganiro n'umugabo witwa Nyamapro mu minsi heze avuga byinshi kuri wa entertainment yarakibonye warakibonye Imana ishimwe cyane cyaheze mvuga ngo mukabona umuntu yitwa Ruvera Muhimba tudakoranye Wema Nera ntidukorane muzoce mwihinyisho abo narabarondeye ntabwo bampaye umwanya ngo nkorane nabo kino kintu mbanze ndakibwira abafana ariko basa n'abavuze bati nimba mwokora umugabo yitwa Renine Mana ariyo niwe manager ahagarariye umuntu yitwa Ruvera Muhimba ariko anameze nk'umuvugizi muri rusange w'ikintu cyitwa Wema Entertainment muri ibyo bintu bibiri ni cyahembeshe novuga yuko hakuru ntacubeshemwo uretse gusa ko sindi umuvugizi sindi umuvugizi ariko ndakurikirana cyane ibikorwa vya Ruvera Muhimbare aha ku butaka bw'u Burundi ubundi Wema irafise ingene yubatse mu bice bibiri murazi ko ari igice ca Sekila ikijewe nta nagafite ndakirabako ariko ndaraba ibikorwa bijanye na Ruvera Muhimbare hanyuma kuri ibi navyo umuntu jewe antwara umwe rudende ku butaka bw'isi ni Wema Nela ni Wema Nela niwe mu bisanzwe ni wari manager wa Ruvera Muhimbare ivyo ku ruhande rwa Sekira ntavyo nzi kubera ko sinzi jewe ubundi sinkunze gukurikirana cyane Sekira uretse gusa ko na kare muri Sekira narindiyo nk'umupromota kuko hariho abatari bake twagiye turakorana asi ngomba kuyirata ngo ninaka jewe ngo nije namudugije ngo cyane ngize eka ariko afise abantu wapushinze baragira ahantu bageze abo bashoboye kumbira ati vyiza twofashanya gutya na gutya twarakoranye uretse gusa uwo bita Kamikazi nije namirondereye ndetse no bita Masterland abandi nabo rero kumbure n'abaje banda wenda afise amakuru ko mugeze no kubana mu nzimu bari mu nzimwe mu gihe cari gihe mbone twabanye mu nzimwe kubera ko atarafise amafaranga yo kuba mu nzu yiwe nuko gusa hari gihe kitari ciza kijya gihe ca 2015 mugabo kandi kubera ko hariho nibindi twariko turakorana twe ntitwajyama muri make ubundi Masterland wanyigishije gukora imijoro
yajya mazarinde na yari mu bantu batasinzira najyama sinzi ko bajyama bose kari mutama mugabo master umuntu atajyama ntigera ajyama vrema ajyamye arashobora kuruka amasaha 2-3 ku murango mugabo ijoro ryose arariyumvira kandi rero ano umuntu amonta ama project ndafise nani agenda yuzuye ama idea menshi wow mutipe kumba arafise mu mutwe yarakoze mu mutwe cyane gose okay uravuga Kamikazi wewe nimwe mu bantu wagizemo uruhara mu iterambere giwe kubera ko no umuntu yumvira kandi gushika n'ubu munsi ndagira mvuge ngo ashaje yumvira mugabo rero ntarasahaza ariko akuze yumvira n'umuntu yumva impanuro y'umuhano w'ikintu aracumva kandi akayikorerako hamagavanga n'ivyumviro vyiwe hanyuma rero nico gituma ubona nyene atera imbere hari abantu benshi bamba ngo akivugwa ikini nani batakivugwa nijya urabona shira ikintu kuri YouTube agafailing Kamikazi ariko ikintu ryari rero tucemera rene Kamikazi uno munsi siwe wa kera kubijanye tufate ku kintu cyitwa fan base canke how can I say ibi nyene tubivwe mu kintu byitwa ngo kuvugwa umuntu aravumye hanze ari mu bantu nibaza ko n'indirimbo ziwe zo mwino misi ntabwo ziriko zirashika hamwe zashika nko mu misese ariko ubundi muze muratahura abantu mu bisanzwe uko umuntu agenda arakura niko na politike y'ubuzima bwiwe bugenda burahinduka kiriya gihe ivyari bimwokifye wari umuziki wonyene muri makere yari umuziki gusa aho yari yumva umuziki gusa mugabo ubu mumenye arubatse ubu n'umumama w'abana ubu n'umumama afise n'abandi bantu areze ubu n'umumama afise n'izindi nshingano nyinshi nukuvuga ko wa mwanya yakoresha mu muziki ni wagabura akagabanganya muri vya bikorwa rero mugabo nukuvuga ko yuko igituma ndiko ndakubwira ati yeshize ikintu kuri Facebook kuri YouTube na Felinga nuko hariho baracamufise mu mutima baramufise mu mutima kandi n'aba sinzi barantunga gusa aba promoter bacu baraharara barafise ingeso yo guharara barafise ingeso yo gupushinga abantu yo gupromotinga abantu basanzwe bari promoted yes aho rero promotion batanga nta nico bimaze promoting usanga ari promoting kuvuga ko ataco yoba imaze ahubwo ba promoting ivyoroshe ariko iyaba bari hari abana bafise impano inyuma iyo bafise impano kandi bazi kuririmba bien ngo ntibigera babarondera ariko rero nukuvuga ngo hariho abantu usanga nyene ashobora kugwana karaba ko yogira ahageze abonye rero ahageze baca bagenda urazi nk'aba journalist bifuza gukorana na Big Fizzo baba ari benshi ariko akanabapushi akabankira to biri mu bintu je nipfuje nk'indi umunyeshuri nk'icyumba yuko ko namufana we vraiment amanota yose mu muziki je ibindirimbo ziwe bora muri za Live Me Alone kandi Fari yaze byari bizwi neza yuko neza kuri babonye ngiye baca bango Fizzo kuri stage usanga za Live Me Alone barazikubise kava za Live Me Alone nizo ririmba izo naririmba gusa nyine kandi barampa amanota kwera kuko umwigisha wenyine bonye magurutse bagaca batangura kuvuga hawa gatinga rero nkuburayibo kudukubita agaperaga ni penda ndakijijwe gose nini kupenda ukanipenda Solomon Ndandura reka tuwasibe mugabo gusa natwe mugabo byarangiye rero indoto yabaye ukuri narihevye kwe igano gikomeye mugabo bane kugira dutangura ikiganiro narone ibigano byose yakoze mu Rwanda ngira na hehe hoze ndirimbo zibe ndazifata ku mutwe zose wari we documents kwe ndategura ku buryo buhagije acaraza mbera n'umwana mwiza tukana ikigano ciza cyane gose nagenda komeshe ko ndubunki gifise na CD yumva CD oya n'amateka umuntu wafana kera utazi ko muzona hora ama mugakorana ikigali akumviriza uri kora mubaza ubundi na desktop yanje iriko turi kumwe kwipica nyene ubuvyumva hashaje hose numviriza tubigenze gute nkiragireye inka ati umugabo tuzohora gute nese ngirenda kujegeza oya mbo ni byiza ko tutaturibuka ibintu bizaturibuka ibintu ibintu na cyane cyane abantu bagihari cyangwa umundazi yuko hari aba promoters benshi bagiye bisunga ikiganiro nakora cy'umuziki kari kuri televiziyo mugo no munsi hamwe wimubwiye turi inbox arabikubwiye mugo tutari kumwe agati kasha potere yambari bibi wani bavyemera nkanje mfise byinshi nagusoromye ko kabisa cyane cyane kuri ko nagakoteka tubigenze gute cyane kigira 10 imana cyenda kujya copyright nzogitanga ama copyright ntuyane so kwitambwa bakora vuga uburyo Kamikazi waramufashije afisa abantu yageze ari reconnaissant urumva navyibuka n'ibintu bizima sinkunda kuvuga iri jambo ngo narafashije umuntu oya ariko ndakunda ufite none wumva mu ico gihe nije namurondeye naravye indirimbo yiwe yakera cyane ndayibona bari mu telefone y'umuntu ntaje ndavuga ati cha umuntu aririmba neza vraiment kabisa
ico genda murondera na murondera yaba iyo mu kinama mbo mu Carama plutôt yarankundira kweri tugakorana ikiganiro mu nyuma numva rono mu branche no kubandi ba journaliste rero nuko rero umva bace batangura gucyobonye urumva we wamurondeye mu buryo ni nko kubona umuntu umenga yasamaye kuvatireka ndamuzimurure arabo buryo ashobora gukorana n'abandi bantu kugira ibintu byo bigere ubundi abone umengo wewe arizeye kuko abari imvya gospel kenshi abayumva umengo Yesu ni wazogira promotion asha nuko amunga Imana izovyikorera kandi rero vraiment gushika n'uyu munsi burya rubahacana aba journaliste arubahacana aba journaliste muga ibintu byose abikora ku murongo ndashaka kimwe bibiri bitatu bigende kuwunya rero hari aba journaliste bacha bishavuza urumva ya Kamikazi yaraduhevye Kamikazi yarabuze nanje ndi mu bantu Sinovuga ngo yateye akagere muga mwino misi since n'amakuru ko yaje hano ari imanukira ata asha suni aragaruka tu oya biravana kuko hari gihaza aje gukora umuziki ako nka wowe buri gihe ububizi unamwakira ku kibuga c'indege mwibanga ntangere mwihuramiye ashaka kutamwakira mugabo tukabona amafaranga ukagenda ukayajya wenyine ntowe kuri batoya bawe sundi kwera kimumvise umuntu mu amafaranga siri tumumvise umuntu ari hanze aho Kamikazi arafise umaze kuduga urakunda kuduga muhira we ego iyo abantu bakubonye no kubonamo amafaranga reka nogenda ntanafise yo kugura nikazi yazinga hetse biye oya mugo genda gukomye mbwira ngo ashe ngo ndumye raza kujya no tugenda kujya tuduga ruguru tukabana komeko dufise amafaranga kandi ngo tuvuye ubujumba niko tubana n'umuntu wo hanze rero abariyo badafise amafaranga mugo simvuze ko kamata yafise kwe hari n'igihe mane ngo umuntu ngo aba yashitse yaguranye n'agaticket arundi mujama bambwiye ngo bari bakurungikira amafaranga ngo bavunjije amarundi kugira murungikira amayero ari hanze ava mu Burundi kugira pizza iboneke bene pizza hajya ni ariko arondera ayo kubamwo hariya oya ari hanze arabagenda bakameneka amana kandi bajohenda haranga umusanza brio hariya abantu bujya bibera mu bibisi inyuma bakaba barahebeye intuze z'inyuma bisi urabona nko bipfari igera usubirayo bagenda ko umusanza brio hariya angana n'umugwiza tunga wa mbere ho ngaho oya ifa gutohoza mbe umusanza brio baza ngo bigenda gute hari ahantu bagenda gutonda ku isupu oya bakabaha agasupu n'umukate agasupu n'umukate no usanga ari ishene baratonda ishene bakagera bazugira isupu kutibaza ko basaidia nabo bariyo hari oya akare ku kuboko ngo terera mu kingorongoro c'idolari sinisi fizo niwe bakunze kwivugira ngo isi ni sakaye n'umuzungu yanyagirwa tu akora kandi kantu so nako navuga wagiye ufasha Kamikazi arimwo n'iyumbu rya jambo tarikunze uko bagita kose ariko abo waterereye tubivuge nkuko kugeza igihe bigeze kuri Alvera Muhimbare biciye mu muryango munini wa entertainment muri ko murakorana ikiganiro kwakoranye na Nyamangira Imana yuko wakibonye ikintu ca mbere novuga gihagarariye ibindi byose tuzano kuvugana ko ni jambo ryanteye ubwoba Nyama yavuze yuko uno munsi Alvera Muhimbare musa n'abamufukamye munda amasezerano mwamuhaye guhereye kubiri muri kontra na nica kabiri muri ko murakora bwana nine mana ariyo nk'umuntu ufasha wokabaye ahubwo uri uramuhagarara uvatire kuno mwana tumupushinga gere kure bigenze gute ngo uno mwana sinzi ko nokoresha rino jambo kabisa ariko bisa naho ibikorwa byiwe tarayiwe muyifukamyeko ikibazo ca mbere nishura Nyama d'abord ninde muri Wema Entertainment Nyama ninde muri mu muziki w'u Burundi okay ikigira kabiri iyo contrat yayibonye he yayisomye he voilà kogera kuyisaha je contrat igenda ifise niyo kwa Alvera igenda ifise iri munzi wanje yayibonye ko iri muri chambre yagiye muri chambre wanje nukuvuga ngo bino bintu kugira tubiganire ko neza je ndaza nishura kuko ndumva hari n'ivyo baza nishura ariko murayifise yo contrat hiri je nishura mu kibanza ca Nyama Pro bifatiye ku biganiro kwigana kwakoranye n'ivyo yagiye aravuga Nyama icajejwe muri entertainment muri rusange tubiteranye tuvuge muri filme gusa tubuze n'umuziki byose n'umu analyst analyst aremerewe kuvuga ivyo abari karabona biriko biraba naho ahera avuga ati Alvera Muhimbare bimeze kuno yize hehe ubwo bwanarize bwo bwanariste yabwigihe abantu bariko barakora ibintu hano bose ntibavyize dufise umugwa abantu benshi no munsi biriko bamenyesha makuru ikibazo rero nawe wagira ubuntu waravyize ndabizi ico rero nico gifukamye mu nda ahubwo rero umuziki w'u Burundi niyo industry no kuvuga ko abantu benshi ivyo bakora ni nk'ubupfumu nico bitona abapfumu bagwiriye ngaha mu gihugu kuraba nk'ubu diko ngo ko diko yambaye uku urabona ngo nk'ubu ngo igituma ngo atafunze ngo igifungo cyo hagati wabigize par megarde nk'ubu nurabize ko igifungo kidafunze urumva wabigize ngo kwera warafise ngo ibintu ngo vy'imiti ngo akoresha
ngo ni analyse yakutse kuma no kuvuga ngo Reni kano kantu tukavuga uko koko vyari byiza ko dukora ibintu twize ariko hari abantu batize ibintu byo kuja mu isomero ariko bakihereza ibarabara bakarondera ubumenyi hirya no hino ushobora gusanga bagage bafise inasumba babandi baciye ku ishuri baravyiga anyway akarorero we wize journalism ndabizi hari abantu mwiganye uno munsi no kuva bavuga gute bayirushwa n'abantu batanayize ariko bagiye kurondera ubumenyi muri ico kintu dukume duhagaze ro kukwiga ikintu dufatiye kuguhabwa ziriya mpapuro ngo nine ngo yize mass media ngo yize ngo communication ntiduhagarare kuri ico gusa nukuvuga ngo nyamara duhagarare ku analyste mwiza atanavyiza ariko yararondeye ubumenyi muri ivyo duhagarare ku byo yavuze reka dufate wasi ko yakoze recherche savyo birashoboka kuko uno musirigisha kabisa wanashaka mbere wanagomba nyamano bava bibaza yuko ivyo yavuze uretse ko atampavya ubushobozi yavyo afise ntiyagiye kure kandi ntaja kure ko ndamukurikirana ntaja kure n'ukuri kwiba bihari ariko rero no kuvuga ngo ikibazo kiba gihari mbere wanashaka mbere nakubwiza ukuri abatari bake hariho benshi bisubira ko mu byo bavuze abaciye ubwenge bakurikirana ivyo abari karavuga hari abikosora kandi ibintu bakagenda neza yego mu manalize yiwe nukuvuga rero ikintu gihari sinja kure cyane gose n'ivyo yavuze mugabo rero nagenda kubwire yuko ivyo kuvuga ngo naje ngaha kwisigura sinisigura ubwa mbere kandi urumva nyimba ndafise umuco yari kubusaba oya ntiwisigura ariko umuco barawukeneye nukuvuga ikintu cyambere je ndiko ndahagararako guhera iyo kontra isinywa ntiyigeza amabanga ya nukuvuga ngo ibiri muri kontra ntivyigeze bisohoka ariko nubwo bitasohotse hari ibizwi biri hanze icyo ni cyambere ivyo rero bizwi biri hanze nukuvuga ngo uvuze ngo gumufukama muntu iki novuga ngo lebo canke societe yari yose nta societe ishobora kubura ibibazo nukuvuga mbwe ivyo bibazo bihari so kuvuga ngo urumva ngo kuno mbega tugiye muhira dabo tugiye nko muhira iwanyu burya uwora bayosanga vy'ukuri koko inshingano zo muvyeyi azishitsa uko zitegekanijwe zose hari ivyo yarapanze bidakunda ngo hari ibintu bikuru atabikoze hari ivyo batapanze bikogwa voilà ariko hari ibintu bitaramutse bikozwe Reni yoba arete mu muryango akarorero je ndamutse ndi umwana ari ku ishuri ugasanga ku ishuri ngire mpebe kubera papa atandihiye minerval kandi birirwa bamubona buri munsi aboregwa ku munsi atanywera amahera ari munsi y'ibihumbi 100 ndamutse nitwaye mu muryango nico hinduka ikibazo muri wa muryango wa papa na mama gusa na sokuru nkimufise yoza data wacu yoza akavati kubera ko umwana agira hebe ishure kandi amahera yarahari akayaheba hejuru yo kubura minerval no kuva mu nshinga no papa wanje afise yakena yareka ategeza kundihira ishure umva kano kantu cyetse mugayo manika amaboko ati ndaherewe muryango munini murabona yuko nagwanye umwana gisinjoye kumuri badata wacu ni hamwe baca bashikirwa ati umwana ntahe bishuri no kuvuga ngo muri kontra aruvera muhimba arafise dufatire kuyoroshe ku makuru ari hanze harimo gukorerwa indirimbo zitari munsi ya 6 nimba ndavyibuka neza canke 5 mu mwaka igitigi dushake tukireke Kamon amakuru arahari ndavyumva barazisinya nanje nari mpari nuko gusa tutamenya ngo handitse mwibi ivyo by'igitigiri naje nabivuga ko yego oyuraza naco bivuga ko yaretse nakuye ko ari ivyo nisiguramo hanyuma harimo yuko ategeza gukora korabo muza makungu umwaka ngura heze tusigaje nk'imisi mikeya cyane indirimbo ntizigeze zikogwa kugeza ubu aruvera muhimba afite indirimbo 3 yakoze under management ya Wema Entertainment nawe nyene imwe menga baje guhera heza video audio yari ihari korabo ntayihari ntayigeze ikoreka muza kuvuga ko gute yuko nyamibyo yavuze atari ivyo nubwo yo batazi neza na neza biri muri contract bo aruvera je turavugana kenshi nukuvuga mbere wanagomba n'ubu nk'ubu arafise concert agomba kwitaba mu 12 kandi amafaranga tubutse banashaka ndakubwiza ukuri mugabo rero ikibazo gihari ciwe nta musarangandikira nka manager wiwe ambwira ati ndafise ikibazo kiniki mu bijanye n'ibi navyo arakubwira ciwe ntavyo arangandikira nk'ubu nti muri shana na Ruvera ngo mugire musubiremwo murabe ku kirangamisi impamvu umwaka ugiye guhera adakoze indirimbo nyinshi kandi byo bitekanije ko aterezwa kuzikora umwaka nturahe umwaka uragiye bwana Renine umwaka nta misi 40 usigajemwo none imisi 40 byo urangura mu misi 40 weza ko bingara gute wosanga iri mu gikoni na
indirimbo ugasora ikiganiro ugasanga nawe yaraye yasohotse navyo niteze Aluvera kari recordinga turabimenya mubimenyeshwa ni turabimenya reka turamenyesha makuru tugeza gutoza ko tudahora duhurira tugeza kuryama nzi biriko biravugwa mu tudahora duhurira mu gikoni mwa muri he mubimenyera he oya ko tudahurira mu gikoni ndakwemerera nubwo imwe yosohoka ziya zitandatu ntiziza kuba zirakwira ico gitigiri nakubwiye mwe nico muvuga sikiri muri konti menga navuze nkiya ko menga ni 10 nimba tarindwi naho za 30 ni zitandatu for sure ni zitandatu ndavyibutse neza ni zitandatu hari indirimbo zitatu ariko none mu minsi isigaye y'ukwezi kumwe muraza gusohora izindi ndirimbo zitatu kugira zikure zitandatu muce muduhana collab mpuzamakungu mbonyi yaremeye nene tege mbonyi wari mpuzamakungu turabona mwagiye kudiri mbonyi wari mpuzamakungu wenyene nuko ari kumvise ko umukobwa wanyu icifuza afise ari gukorana na Israel Mbonyi bo ibyo twifuza byose sitegeko ngo bice bishika ariko ubugombe bw'Imana n'ubugombe bwose novuga ngo bw'ibyapanzwe bw'Imana hezagera ibikorwa byacu cy'intoke zacu nibaza ko ivyo nta kibazo biratera nakubwira telefone yanje iri ngaha ni wanagomba no kubwira ati tora unyereka ahantu Aluvera yaranditse je ambwira ikibazo kijaye nico kandi azi kwico na mail batarigera bakivugana ubwo tukiri ngaho ni muca mufatwa n'akantu Nyamasa no yavuze yuko menga communication hagati yanyu muri staff sikirenga irahari ugasanga Aluvera afise ibibaza bikenyereye ko we yarakubuze kugira kwitura bikubwire nawe ubishikanye bukuru kandi afise droit yuko tuvugana afise droit yuko kuvugana na manager mukuru Australia no kuvuga yuko iyo communication irahari yes wibaza ko kubera iki ibyo bibaza atabigushikiriza kandi abifise sindabizi ko abifise kubera ko utabimenya kandi uri manager hamwe no sanga ivyo bibaza bifise akaba atabishikirije akabishikiriza Nyama noca naramarisa amaboko wo barakuye ku gasi wo barakuye ku gasi noca mpereza intebe Nyama kiyicariraho nk'igihe vyo bihari naho uri manager ukaba utateye intambwe kugira ubimenye ko ntuza kuburi kura managinga nabi mu bisanzwe jewe nakubwiye akazi kiwanje nka manager yego suiva ibikorwa vyiwe okay ariko rero nawe turakorana nakubwiye ko ikibazo afise aranyandikira akambwira ati ibintu bimeze gutya bibaye ngoma no kubona tukabonana hanyuma no kuvuga iki iyo hari ikibazo yakagomba kumbwira wanashaka mbere hampande yo kuba suiva ivyo bikorwa vyiwe harimo no gusuiva n'ibikorwa vya manager nawe ko asanzwe ari umuririmbyi nawe ego nawe nyene araririmba nukuvuga yuko mu gihe aririmba ategezwa gutahura kandi aranabitahura akamenya ati ikibazo kijaye n'ivyo kuririmba kiteza kuba muri jewe nkubu wanagomba reka ndagwa karorero je nki promoting umuziki na promoting ndirimba naratahura yuko abaririmbyi bararuha ego promoting filme nda promoting filme nkamenya yuko abakinyi ba filme bararuha kubera nawe wewe ivyo bikugura bikora rimwe na rimwe yes rero mico gihe urumva mu gihe aririmba nandi nkaba ndirimba ivyo bateza kubitahura kameme mugo mu gihe urumva ivyo bibazo vyo babihari bikaba bitarashigwa hejuru na Aluvera ikibazo cyo kiri kuri twebwe niba atari byo muri ko murahimba n'ubundi na mwebwe oya sivyo twifondera ibintu bihari urazi nasanze kugira ibintu tubiyage neza birasaba tumenye bike cyane cyane ivyemewe mu biri muri contrat ivuga iki kuko turashaka kumenya nimba ibintu yavuze ari byo yifondeye cyangwa abantu banamenye nimba hakozwe indirimbo zitatu ko arizo zihagije ndi kuma tuzitanka ahubwo nasanga ari nyinshi nkumbwe contrat biva ko tereza gukorerwa zibiri contrat ya Aluvera muhimbe na entertainment ivuga iki ariko uwo mutego urumva je ko wowe untega kwe oya si ariko ico kibazo abantu barakwiye kumenya contract ari iki iyo contract maze kigana gute isinywe irikira irababa umwaka ariko uwo munsi isinywe niho waruri niho narindi nabandi banyamakuru niho bari bari ico kibazo mutakibajije kibaje twashatse kukibaza umwanya uba muto uribuka hari ibikorwa by'umufururizo tubana butwiriye ariko iyo myaka yose gushika ikiringo mutarabaze biri muri contrat imaze cyo kiringo cyose ariko namwe mukora nk'abantu uze Leni kano niko kanya keza ko kumenya biri muri contrat kugira tumenye impamvu abantu bariko barabinjirira bakavayo ko mutereko muratunganiriza umu artiste mwasinyishije contrat iri yiki cyane muri no bihwe n'ibyo Nyama yavuze numvise ahubwo biri mu basezerano mubize kunzumvya reka kumure kibigirwa cyane cyo kugira ubwo bushakashatsi mugo bundi jewe je nka manager sindi capable kubabwira ati muri contrat harimo ibi nibi ka bireke byose basutubwire indirimbo mumaze gukora zirahuye n'iziri muri contrat indirimbo zimaze gukorwa n'izitatu kweli izimaze gukorwa ntumaze kuzibona muri contrat hariyo zitatu yuko umwaka wose azokorerwa zitatu nakubajije umwaka wahetse
ariko hasigaje urabona n'igihugu ndakubwire n'igihugu kiragira plan y'ibikorwa bizokorwa ku mwaka kandi sitega ngo ivyo bikorwa byose birare bihize mu mwaka ariko kandi n'umuntu aciye ubwenge iyo ariko arakora plan y'ibikorwa bizokorwa ku mwaka hanyuma no kuvuga ngo umwaka utanguye araraba ivyabaye neza bagashira ko vi ibitagenze neza bagashiramo ingufu kugira ngo bashobore guhera kuri vya bindi mu mwaka uzokurikira rero bitazokoreka ibitazoba bishoboye kugenda neza mu uyu mwaka bivanye n'utubazo utucanke turiye twagiye turaba no kuvuga ko umwaka utangura petetre turashobora kubiherako mugabo gico nzishoco Alvera ameze neza ibitazokunda umwaka tuzobera ko umwaka uza gusa ico nzicoco urabona yuko atana concert twagize yego nta concert nta ma concert twarayiteguye nayone haba mutubazo mugabo bundi bwo muri sama hakagombye kubaho concert Alvera mugabo araba tubazo dutoya ariko yoyo iteza kuzoba ari kuri parke ari mu ntango z'umwaka zizokorwa kandi agenda kubwiza ukuri wanashaka ni 2025 igiye gutangura bibaye ngombwa birashobotse arashobora kuzokora concert muri Australia canke n'ahandi hantu birategekanije ni ukuvuga ngo ibyanditse Australia kubera iki okay nevya ngoma ntabifise muri mukazi muri mukazi nubwo mwagirizwa ko kandi kabanani oya ikibazo gihari ni kimwe nukutamenya nukuvuga ngo hampande y'amasezerano Alvera ni nk'umwana wa manager nukuvuga ngo dimwe amufata nk'umwana nawe akamufata nk'umuvyeyi no kuvuga biroroshe ko n'ijya toshitsa akavuga ati mama ndabona aho wananiriwe tuzobikora ikindi ni nkuko ashobora guhana n'ibindi bitari mu masezerano abi muhagutesha bivuga ngo yaguriwe imodoka ngo bijya bagita ishari bijya bagita ishari mugera ku rugero hasohoka inkuru ngo yaguriwe imodoka narababaye gato nk'umuntu nsanga abafana bababaye kunsumbya bumvise ko imodoka bari bazi Alvera Muhimbara ngo yaguriwe na Wema Entertainment yarinze kugurisha amakamera yaratunze kugira barishura ibisa na avance murafite amafacture y'izo kamera ariko abarundi murangiwe mubwo nshaka kumva kino kintu vraiment ari gemba nshaka kumenya rimwe na rimwe kecije iyo kintu gishitse ndakunda kwitaho kumenya la source bashaka kumenya intandaro y'ibi bintu ni kubera nyine amakuru yarasohotse ayo makuru yavuye he nyine niba tatanzwe na Alvera niba tatanzwe na manager niba tatanzwe nanje ayo makuru muyakurahi habwo je nahavuye nibaza atugwa no makuru nyene ntiyoba ava nk'iruhande y'abantu begereye Alvera Muhimbara ugasanga Alvera ntabyo ashaka kuvuga ariko akabiganira abagenzi biwe no kwanyama canke imitangaza amakuru ngo amakuru akabaragiye ubundi Alvera si umwana ni umuntu mukuru umuntu mukuru sinibaza yuko hava avuga ngo shadika kaza ko kongora cyangwa yongorere nyama uramvugira ibi bintu ngo kubera urabona ibirinde guca hiye ico ndaza patace ukora nukuva biramutse bihari wonyene yogenda akavyivugira biramutse bihari yo bimbwira canke yonyene akavyivugira sasa byagenze gute ngo mureme iconze coco yarinze afata ingingo nibaza ko atoyifatira ku makamera ubwa mbere bwo yobanza akayifatira inbox hama mu kamera kamenya ibyo twaraye ndiko nakubwira iconze coco reaction ya mbere ugira uko ndamuzi niyo banza kuja kwitangaza makuru sasa muri byinshi byavuzwe ndashaka ko no kantu gatange ku muco bigenda gute ngo mureme ikinyoma ko mwaguriye mu artist imodoka kandi iyo modoka ari we yayiguriye no kugira muharanira icubahiro cyane develop public canke ni kwa gufenkinga ubuzima kuri muri entertainment ariko nabajije ikibazo kimwe kivuga ngo kurema ikinyoma nigiki cemeza nigiki mwe mufise cemeza ko ari ikinyoma ariko kamera ya Alvera yaragurishijwe kugira imodoka ngo ayishure murafise abantu yayigurishije harazwi haba hahari nyama yavuze ati bakabiharira ndazana facture y'uburyo ni imodoka yaguzwe abone ko Wema Entertainment tigeze imugurira imodoka aho uzamagare nyama azaduhure mu kiganiro cyawe azazanye nayo mafacture azazanye iyo contrat azana ivyo bindi byose vyemeza ko iyo modoka ari Alvera yayiguriye ku gatwe kiwe hama nayo makamera none ugira ngo afise imodokari yo rikakugurisha ivyiwe nyimba atari byo muntu nze nagurisha ikintu kubera ko none nta bindi akenera adashobora gusaba mu muryango birabaho none mwijambo rimwe rero tuvuge ngo imodoka Alvera afise yayikuye imodokari mwe mufise amakuru avuga yuko ngo hari kinyoma aho ntaco ndabivuga then uri manager bo kuma amakuru dufise tuyirengagize
wewe ubizi amakuru nzi gushika kuyisaka yaciye no ku ma social media. Okay. Iyo nabonye kuri stati kwa manager avuga ati ntacu uzomburana mwana. Aha, apostinga imodoka na Ruvera ayegamiye nimba atayicayemo. Yarayegamiye. Yegamiye. Nacu uzomburana mwana. Umva bivuze ko wa mwana wiwe yamusohoje imodoka kigenda ubeho. Genda ubeho, iri imodoka ntibizigura kubaho. Ntibizigura kubaho. Hanyuma rero ikintu ndiko nakubwiye. Okay. Ubundi umuryango wa Wema, amabanga ari muri Wema yose simakaje ngaha kuri rezo sosio. Nakubwiye ati amabanga ari hagati y'umwana n'umuvyeyi. Singomba ngo aje imbere ya kamera avuga ngo urumva ngo vyageze kuno. Uko biba biri kose hariho ivyo hariho ico no kwita vie privé y'abantu nk'umuvyeyi n'umwana. Ingene babivuganye ko bobo barabizi. Mugabo rero uno munsi je amakuru mfise naye nyene mwabonye. Aya ubundi jewe sinari ndavyi senumva umengo hari nico ja hejuru bivuge yuko iyo maguze imodokari yagize mugabo ko yavyumvise uko ni sawa ni vyiza. Ariko ubundi rero je amakuru ahari naje nyine kandi ndazi ko namwe mwayabonye. Amakuru rero ahari nk'ubujayo mfise nabiri. Aya mbere na yuko Alvera Muhimbare yagura imodoka na Wema Entertainment. Aya kabiri na yuko iyo modoka ahubwo ari we yayiguriye ikanamunanira kuri ha yose mu nyuma kagurisha tumwe mu tuntu atunze harimo na kamera. Niyo mpamvu navuze ngo ko ndonse nyirayo ukuri nuko ahe hagati yano makuru abiri. Ariko ikibazo gihari watanga uvuga ati bihera ngo mureme kinyoma. Nk'umuntu w'umuhinga mu bintu bijaye no gutangaza amakuru uzati nukuvuga wewe wakonfirmye ni confirmation wagize gratuite mbere warajana iyo confirmation rero wagize biragoye ngere uza kukubwira kugira ngo ndagukonvenke nuko era ko version ya kabiri je mu makuru mperuka arayavuga nyene yuko biriya bintu ari kinyoma. Ico kinyoma sije nakivuze sije njija umwanaritse niko yasize avuze ati ubundi tuvuga ati amakuru yo kwizera amakuru yo kwizera avuga ko wewe nturi umwanaliste wakagombye kuba netre je ndi netre iyo mvugo nayivuze ndi mu kibanza canyama iyo rero nukuvuga uwo muco rero twamugina ndamuvuga aho ico je naco no bivuga ko mu gihe uwo nyama mutaramuzana ngaha ngo atari ivyo vyemeza yuko iyo kamera yagurishijwe kugira ngo hariwe imodokari nukuvuga wo vyemera canke wo bibeshuza muri kumwe ituri kumwe yes mu gihe twosanga ari we yayiguriye nkuko nyama yabivuze hari ico vyaheza bigahungabanya kuri image Wema Entertainment yari umuco uzoheza ibihungabanya kuri image nziza Wema Entertainment yatanguye abayitanguje ntibakiyirimo uno munsi kandi ibikorwa byayo biracabandanye bisobanura ngo rero kandi hani cemeza yuko batazonagaruka bisobanura ngo rero hariho ibintu umuntu ashobora kumva ati ibi bigenzuka birahagarika ubuzima bw'ikintu runaka. Ubundi vision ya Wema Entertainment itandukanye n'ivyo abantu biyumvira. C'est vision ndende sana. Ko n'umuryango ukuze uzwi na DB uzwi n'igihugu muri make. Vision yawo si umuziki gusa. Oya ubundi ni Wema Business Company. Muga ivyo bihindutse vuba kera ako ka business nta kari ni Wema Entertainment Business ni web harimo na business no kuva ibintu byinshi byagutse muri rusange mwe mubona umuziki gusa mugabo yo vision ifise ni ndende muri byinshi bya ariyo mpamvu ngo muriko murazana ngo doseze imiduga umuduga ni ikintu gitoye cyane muri Wema no byinshi bishobora gukorwa ariko abafana nivyo bakibona baracabona Alvera Muhimbare raporo muri ko ivyo muri ko murabaha nivyo mubabwira niyo namwe amaso agarukira mu bisanzwe ariko ni Alvera yabibahaye kura amaso ni wa mwatisi wanyu yabibahaye yabibahaye ko none si we yapostinze umuduga yatawu posting abari ko bimenya niyo ko posting ari bisanzwe none ora wi posting jewe ako zenda postinga n'amakoro nta kingo naguze umuntu apostinga ico ashaka haro nabandi bahora bafakinga bakavuga ati ikora aho iyo mutanabu mubonamwo abantu benshi bari baze ngo yango naga posteri wiki haro nabari baze yuko ahubwo atanubaho ujya muduga so ico ni kimwe mu bindi nyama yagiye agarukako avuga ati icerekana yuko no muntu bashobora kuba batariko baramuduza uko byategerezwa akoreshwa n'icambo risa no kuvangwa rikarazingamikwa n'uburyo yavuze ati raba Wema nera uno mwaka indirimbo ziriko ziraba zitandatu uwo ni manager w'umuntu uwa managinga aracari kuri zitatu tinone mwumva ari karamufasha iki ahubwo no mu mama yashatse kudugira ku izina rya Alvera na cyane cyane ko byamaze kubonekana yuko ari umufana wiwe
hari umufana umva iduga yuko atarizitse kubera indirimbo amaze kuronka ariko nawe ikibazo bamubajije uturavyibuka nawe warakoresheje ubwenge uramaze ikibazo uvuga ati ubundi video yahoze akora ko zitari bwakwi tutari bumva ngo yakwije miliyoni tutari bumva amakuru ngo Silva yabonetse ivyo byose warabimubajije mugabo ubundi rero mbere Alvera akwije umenga haro ni igirikizo miliyoni yarose Silva award nazika zose ziri inyuma zirakwega kubera ko ari muri Wema Entertainment ikibazo kiraho avuga ati nibike mu byo baramukoreye birutwa na byinshi kuvuga bibi canke bidafatika batari ko baramukoreye ariko ubundi abanaliste bameze nk'abafilozofe nabo filozofe gero baba positive oya ubundi nta maradiyo uzi menshi yadandaza gushika naho bakora ni CD y'ibintu bakavuga ati isezo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane amafaranga yari je nico gituma nakubwiye ati ikintu cya mbere ngomba kumenya ni intumbero intumbero ya mukuru ni yihe uvuga intumbero yande ya nyama intumbero yabari ngaya ari kumbwira ati intumbero mvuze ni intumbero si wa mbere abikoze akora ama analyse none yereka ama analyse sima kabe negative gihe cyose hama wumvise imvugo ziwe wamenga ari karatabariza Ruverereka wamenga ari karatabaza umenga bamutumye je tuma jemba nkene ibintu nta bushara atamba nkene ivyemeza les preuves ziri he vuga ikintu na preuve yawe uvuga ikintu na preuve yawe okay ubundi analyse ubundi igihari analyse ikintu cya mbere kiranga analyse ni biharuro ikigira kabiri kiranga analyse ni preuve y'ivyo uri kuravuga ivyo bibiri ku kibazo ngiye kukubaza byose birimwo ibiharuro birimwo preuve zirahari bigenda gute ngo Wema Nera abafise indirimbo zitandatu Alvera kiri kuri zitatu nakubajije ivyo biharuro uri kurambwira nizo preuve ukenenda zitonda kuri indirimbo umbwiye ngo biriho ngo preuve ziri akuvuga ngo iyi yarasohotse ni yarasohotse iyo si preuve man ni preuve none contrat tuje kuri YouTube abantu barahari baducira bagende barabe Wema contrat ya Wema none contrat ya Wema niyo kwa Alvera zirasa zose barazibona yarafise contrat nawe afise contrat Wema Nera hamwe contrat yo bivuga ko cyeza gusohora indirimbo zitandatu ku mwaka nakubwiye wewe Alvera yasohoye zitatu erega hampande yo kuba Wema ari manager hampande yo turafise manager mukuru manager yongera kamana nakubwiye tufise vision ndende nakubwiye tufise vision nini bisigura ko Wema Nera nawe nyene ari under management yes nca numva rero menga bizohava birukurikirana aba manager babe benshi usange hari abananiye ku managinga abandi wa mu Alvera muhimbara abafana b'abarundi bacungiye ko birangire bamubuze agenda amazima yo manager numwe ariko abahagararira abaririmbyi baratandukanye hari kuba manager no guhagararira umuririmbyi none ese nuzi ko harabaho president akabaho abaministri akabaho n'abaguverineri n'abamustanteri abanyumba 10 okay ako je ikintu c'indirimbo sinyuzwe kabisa ibikorwa ni byinshi kubategereza kubikorera ubundi akantu sindi ko ndakumva neza wateza kubikora ubundi ninde Wema Nera ni wateza kubikorera Alvera umvise ko yitwa Wema Entertainment ndi maka uce umva Wema Nera okay tubikore kuri Wema Nera Wema Entertainment yateza gukora ibikorwa byinshi Alvera muhimba none Wema Entertainment yabonetse muri bya bikorwa nyene bisa n'ibya Alvera ari ifise byinshi gusumba ivyuwo yategerezwa kubikorera ucumenga bariko barigungira ko so kwigungira ko nabuye kontra yiwe kontra Alvera iratandukanye na kontra ya Wema n'amakontra birada uko wanze kuzitubwira zivuga gute oya ivyo zivuga nakubaje kubera ko mutabi bajije ya munsi nyene basinya canke iki kiringo cyose cyaheze muri he dufate basi ko umunyamakuru yasamaye uno munsi gusamara arabiretse ni igiki kivugwa muri kontra umunyamakuru yasamaye urihindukiza warasamaye ariko nawe ukumva wirengagize samaye ubundi umunyamakuru asamara bakwiye guca yica ntarirarenga ariko ntarirarenga nini kontra umuntu ashobora kumenya ikiriyo no ku munsi urabona n'umunsi wa nyuma ihera iba expired bafati kumbe harimo ibi nibi ubu no munsi rero niho twarose impamvu ifatika yo kuvuga ngo ese nibiki biri kuko nawe wa mugabo we uraza ko uri kuratubesha ariko we igihe udashaka kutubira ibiri muri kontra nyama kugeza uno mwanya aza kuguma yitwa umunyakuri kuko we arabizi ibiriyo confirmation gratuite ngereye kumenya ahantu ava nyama wewe kontra razi biriyo kubera nturabivuguruza
niyo babizi rero iyo tubwira ibiri ubwa mbere wavuze ngo kumbe nyama yaraduhendeye hano hantu yarabahenze kuko nigeze bahi icandi nyama niyaduhenze ntutweretse icyatumya icyo we yaraberetse ivyo yavuze yaraberetse prive yabyo none wowe ubuza gusanga biza kurangira ari urunyamakosa ariko wowe ubifise ntavyo uri kuratwereka ntavyo nabereka kuko je mu bisanzwe je sivyo byanzanye ika ko ntaje kwisigura wazanywe niki tuvuganye je ntibambwiye ko nza kwisigura nakubwiye ngo ingutanga umuco none gutanga umuco bisigura ko ndazangiye ivyemeza nje kuburana si ikinyamakuru ca ruru ari sentare sawa oya si sentare iki ni ikinyamakuru ntabwo ari sentare ariko kandi witondere kino kintu umuco wawe ntabwo uza kuba ukwiye ntaco bitwaye umuco urashe mu gihe atafaka turi kuratanga ubundi nakubwiye uno nyama wamuronde ari wenye aje ari wenyene hama nanje nzandi jenyene uzu duweze nayo mazanizo privacy yiwe imuvyo yakubwiye nanje ivyo nazo nzanizi wanje hanyuma ne yazanizi yiwe kuko ari we yabitanguje turabizo ziwe uko zimeze ariko kugeza kuri uno mwanya ntabwo uratandukana na nyama kuko nawe ibyo kuravuga nta fact irega twatandukana gute kandi yaje wenyene nanje naje jenyene wewe nka manager nk'umuntu w'indani watuweza kuvuga ati ariko murabe tinkuba reka vayo kindimbo zitatari nke raba muri kontra nizi nyine kwategereza gukora reka vayo ko umuduga tawuguriwe ehe ngiyi facture nko kwamuguriye umuduga none wa mugabo we kwa tacemeza na kimwe uri kuratanga nakubwiye ati ivyo vyose niwe yababwiye yuko iyo modoka ivyo vyo modoka niwe bibabwiye ni kuvuga ntivyari bikenewe ivyo yababwiye mwebwe ni kuvuga nawe akagombye ko bafise iyo facture yo modokari akaba afise nayo makuru yemeza nivyo vyose bishobora kwemeza aba bariko barabikurikira ko iyo modoka yatayiguriwe nawe ma entertainment akababwiye ivyo vyose ababwiye ati muri contract nibi akayibereka aho vyanditse ubundi duza gusanga rero je yambwiye ati bagaharira nimba uzozana Ruvera nimba zo ari wewe twinda guharira kubera iki Karenina ati bagaharira nzogaruka byose ndabifise twinda guharira kubera umugani wawe ni aramuka agarutse reka azogaruke byo bintu byose abifise abitwereke byoba byiza kuko nawe ubundi bwobwo ntibyari binemewe nuko akora kujya twe mutatubuze turi ngaho Bujumbura ntimwamubuze ya Ruvera ntimwambuze jeyo ngonze hanyuma tugeza akavuga turi kumwe twese iki ndagitanga ku muco bamwe muri mwebwe n'abarondeye banka kunyitaba bari n'abarondeye banyuma ama interview je warandondeye wewe ngiye kukurondera kubera bambwiye ngo vugana na Renine ariko ubundi wari uzi ko agenda ashaka ko mvugana na ariko wari uzi ko namagara ya Ruvera gaha mu Burundi bariko baratanga bati vugana na Renine mpamvu nakurondeye ubu mu bisanzwe atangura kurondera je Sondereza kubanza kurondera kandi umuntu ari yari dekara ati ndafise cyo nshaka kuvuga hari ibintu ndiko ndabona bitagenda neza muri industry reka ndabishikiriza ariko agere ko we no gukonvoka ntaco bitwaye jewe ndahari nejo nyamara yavuga ati ndaje urankoma je nzotse kabisa mu bindi bintu byinshi yavuze yaravuze bati ikintu cyitwa staff ya Wema Entertainment kirafise akagorane kiragwaye niyo mpamvu ari ibintu bimwe bitariko birakoreka neza niyo mpamvu ari amavideo atariko arakorwa ku mwanya niyo mpamvu ari amafaranga ategereza gukora ibyo bakora ibindi bintu mu ruharo rwayo nakahe kabazo kari mu ruharo rwayo turafise sekira tukagira na gospel yabivuze nk'abavanze ndetse kuri barandi promoter avuga ibyo bitagenda n'iki ariko gusagaze kuri we yaravuze ati ahubwo yatabare nine mana ariyo ahari Wema Entertainment yari kuba yarasambutse ico coco yarakivuze ariko ubundi ngira nuko abantu batanga amakuru ugutandukanye tugiye kuraba mu ivyo mbonesha n'amazi ko Jesse ninjira mu indani ngiye kuraba muri staff ya Sekila Irandri akurikirana Linoji ego amaze kwakurikirana Linoji je ndumva bagiye barakora ndumva bari mu amahiti zirahari ikiro sinzi cyo bikuye ko ivyo wonya Jesse simvugira Sekila barafise bayivuga Irandri na no wiwe barahari uretse gusa ko turi bene muvyeyi yumwe hanyuma uje kuri staff yiwacu twebwe turakomunika nta kibazo gihari no kuvuga yuko nubwo amasaha badahuye ngira niko kabazo ko bakahari kuko hari gihe hari abavyuka natwe twaryamye tukavyuka nabo bajyamye mugaye ico nikiba kikiri kibazo kuko iyo bibaye ngombwa turasika ka message ati hari ibi nibi hama tukaca twiprograma tugahurirana rero tukavugana mu mwanya wo kuvugana kugira ngo ubure bavyutse bahandoringe ikibazo kiba cyavyo nukuvuga yuko jeni kwico kijanye na staff vraiment baza kwata kibazo dufise wesa nuko ko muri staff ngo bari kibazo nta communication akabazo peut-être ka apana gacanga twebwe gashobora gucanga babibona nuko kuntu urumva hari gisata ca Sekila hakaba n'igisata ca gospel mugabo kumbure ico batazi nuko muri Sekila barigenga muri gospel turigenga tugahurira ku manager uyu wo muri Australia adukurikirana twese
hanyuma rero no kuvuga yuko ikintu cya staff sinzi nisho baragikuye kahubwo ngira ko naco zogitangira umuco kabisa wibaza ko ari kubera ki yavuze ngo yaba udahari entertainment ari kubera sample nakivuze ni kubera ingene abantu batanga makuru ngene umuntu ashobora gutanga amakuru peut-être je ikintu ko kiba kiri kubera ko ndumucommunicateur gusa mu journalist ko journalisme nakapande gatonya ka communication sigura ngo rero yuko mu ico gihe amakuru akenewe cyangwa umuco ukenewe kubutanga ndawutanga hanyuma no kuvuga ko no hava mvuga yuko atakibazo twe dufise mu jana na staff peut-être ikibazo cyo gihari cyari cyuko kuntu abantu bashaka kudatandukanya iyi nozenya ya staff ya secular staff ya gospel bimeze nk'ivyegeranye wanagatanze ko umuco ko umva uri muri gospel niyo mpamvu ubazwa Ruvera muhimbare cyane ndibaza yes na Elize na Elize uri ko Elize we twaramugeze ko nyama aratwenga cyane gose ravati none nk'ujya ari mu biki ati vyananiye abandi ugeza gushobora mugabo Elize nawe unahora hafa tubwira ngo biri mu masezerano hamwe mwose nyamasezerano avuga ko Elize umwaka wose aza gukora indirimbo imwe nakubwiye ati birashobora gushika ugasanga n'igihugu ari gihugu ivyo bapanze gukora mu mwaka nibikunze mugabo intango hakabaho gukosora kandi urazi yuko Wema Entertainment isange nkaho anishasha muri ico gikorwa bisobanura ngo ronka uvuka rimwe ngo uzuri ingobyi kandi kugira ngo umuntu afate umurongo birasaba yuko umuntu aba yipanze akagira experience niki ariko rero ndibaza yuko naco bitwaye byose bizoja ku murongo kandi bizogenda neza Digo Entertainment.